Hari ibice bimwe bimwe hibonekeza amasanganya avuye ku ruja n'uruza mu mabarabara. Ivo zikaba ari zitandukanye. Haraho biva ku makosa y'abagendesha ingendeshwa canke ku ngendeshwa ubwazo ziba rimwe na rimwe zifise ibibazo bitandukanye. Ariko kandi hari gihe amasanganya ategwa n'ububi bw'amabarabara canke ibindi bitandukanye. Mu gisagara ca Bujumbura haribonekeza ivyuma bifasha gutunganya uruja n'uruza, feu rouge mu gifaransa, bitagikora neza, bigatuma rimwe na rimwe uruja n'uruza ruhungabana, mbere bigashobora navyo gutera amasanganya. Colonel de Police Jimmy Ndayishimiye ajejwe umutekano mu gisagara ca Bujumbura amenyesha ko ivyo vyose biriko biratunganywa. Ikibazo c'amaferuje usanga araho bitagimeze neza nivyo niko turabibona, ari naco gituma twamaze kuvugana n'abajejwe gisata c'amabarabara kuko aribo bajejwe hanini ico gikorwa ico c'amaferuje. Baratubwiye yuko ibitariko birakora muri no misi bariko bararondera abahinga kugira bisubigwemo ivyononekaye bikorwe. Turibaza yuko mu misi iri imbere bizoba byasubiye ku rutonde, bizoba biriko birakora neza. Ndetse banatubwiye ko hariho n'ubundi buhinga bariko barategura kugira uruja n'uruza rw'amabarabara bibe neza cane gusumba. Turabirindiriye kuko imigambi ijanye n'uruja n'uruza rw'amabarabara ngaha mu gisagara iriho. Igisigaye nuko abajejwe z'ubuhinga bariko barabitunganya bazobishira mu ngiro, kazoza bifasha kugira uruja n'uruza rumere neza gusumba. Twisunze inkuru y'ikinyamakuru Iwacu yanditswe kuwa 21 Munyonyo mu mwaka wa 2022 mu masanganya 659 yabaye mu gihugu cyose, abantu barenga 180 nibo bapfiriye ikibiriraho ahabereye ayo masanganya.